ndabaramukije mwese cuti bagenzi b'urubuga rwacu dukwiza inkuru ya Yesu. Ikigwa c'uno munsi ni akamaro k'isengesho mu bihe bigoye. Ariko imbere yuko twagira dutanguranire isengesho. Mana yacu nziza, Mana yo mw'ijuru, turagomba ngo ubane natwe umwanya wose muri kino kiganiro, kandi ubane n'umuntu wese ari budukurikirane kuri no televiziyo yacu dukwiza inkuru nziza ya Yesu. Urakoze, ubane natwe mu izina ryawe ryera Yesu Kristo, amen. Bene data bakundwa muri Kristo Yesu, ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ndanezerewe kuba turi kumwe muri iki cigwa c'ijambo ry'Imana. Nimba ari ubwa mbere ugeze kuri runo rubuga dukwiza inkuru ya Yesu, urahawe ikaze. Ndagusavye kwiyandikisha, ugakanda akamenyetso ko kwiyandikisha kugira ubandanye utera imbere mu bijanye no kwizera. No muze kugiye ku cigwa kivuga kiti akamaro k'isengesho mu bihe bigoye. Iki ni cigwa gihambaye cyane, kuko nta muntu n'umwe adahura n'ibigeragezo muri ubu buzima. Hari igihe umuntu avyuka afise umunezero, ariko bukeye agashikirwa n'inkumbi. Hari n'igihe umuntu aba afise amagara meza, hanyuma bukeye agasangwa yafashwe n'indwara. Hari n'igihe umuntu aba afise akazi keza, hanyuma bukeye akakabura. Ibihere birahinduka. Hari n'igihe umuryango uba ubanye neza, ariko hakaduka amatati, abantu bakankana. Ndetse hari n'igihe umuntu asenga imyaka myinshi, ariko akumva amasengesho yiwe atari karishurwa. Muri ivyo bihe byose ikibazo gikomeye kiba ari iki: umukristo akwiye gukora iki? Hari abaca bihebura, hari abaca baja kurondera ubufasha hatariho, hari n'abaca bavuga bati mbega Imana iracambona koko? Ariko ijambo ry'Imana ritwigisha ko mu gihe cyose tugize ibibazo, ico dukwiye gukora si ukwidodomba cankwe ngo twihebure, ahubwo ni ukwegera Imana mu isengesho. Niwibuke ko isengesho atari umugenzo cyangwa ibanga ry'abapasitori gusa. Isengesho ni ikiganiro hagati y'umuntu n'Imana. Mu isengesho niho umuntu ashobora kuganirira n'Imana, umuntu akabwira Imana ibimuruhije cyangwa ibimubabaza, gutyo Imana nayo ikamubera inyishu. Kandi ni ukwibuka yuko nk'uko umwana atotinya kubwira se ikibazo afise, niko natwe dukwiye kubwira Data wo mw'ijuru ibyo biba bituremereye. Imana ntirambirwa kutwumva, ntivuga ngo warasenze ejo no munsi sindagushaka, ahubwo iraduhamagarira kuyitura uko turi. Iyo dusomye muri gitabo ca Yeremiya igice ca 33 ku murongo wa 3, turasanga amajambo umwami Imana uhoraho yabwiye Yeremiya ati: mpamagara nanje ndakwitaba, nkwereke ibihambaye n'ivyikinze, ivyo utari bwamenye. Laba ukuntu rino jambo ryavuze: mpamagara nanje ndakwitaba, nkwereke ibihambaye n'ivyikinze, ivyo utari bwabone. Bivuga iki? Bivuga yuko iyo umuntu ahamagaye Imana, nayo itegerezwa kumwitaba. Kandi nk'uko Imana yabwiye Yeremiya iti nkwereke ibihambaye n'ivyikinze, ivyo utari bwamenye, ni nako natwebwe n'uno munsi iyo duhamagaye Imana iraduhishurira amabanga. Iyo duhamagaye Imana iratwereka ivyikinze ibicishije muri mpwemu wayo yera. Imana ntiyavuze iti ntumpamagare, ariko yatubwiye ati tuyihamagare, tuyibwire ibituruhije, tuyibwire ibibazo dufise, tuyibwire intambara turiko turacamwo, nayo iratwitaba, mbere ikidutabara, mbere ikitwereka n'ibindi biri imbere bihambaye tutari bwamenye. Amen. Iyo tugeze ku iki kintu tuca dusanga abantu benshi bata ivyizigiro vuba na vuba.
hari abasenze basengera ingo zabo mugabo bikagera aho bacika intege, akabona ibibazo byiteye mu muryango aho gushishikara asenga agacika intege. Hari abasenze ngo baronke ubuzi mugabo akabona abahejeje amashuri mu nyuma yiwe barariko bararonka ubuzi nawe atarakaronka agaca acika intege. Ariko ico nakubwira mwene data uriko uradukurikirana kuri no televiziyo, bisaba yuko wizigira Imana, ntucike intege, ariko hamagara Imana. Ibyo uriko uracamwo vyose, intambara zose uriko uranyuramwo, ibigeragezo byose uriko uracamwo, menya yuko mwijuru hari Imana yumva. Menya yuko mwijuru dufise Imana igihe cyose, iyo tuyihamagaye iratwitaba, nkuko yabwiye Yeremiya. Natwe ni kutubwira uno munsi, uyu munsi ni kwitubwira ngo tuyihamagare, tuyibwire ibituruhije, tuyibwire intambara turiko turacamwo, tuyibwire imitwaro dufise nayo ikidutabara. Ntucike intege rero mwene data, ntucike intege. Njana no kukubwira ati ntucike intege, kuko mwijuru hari Imana yumva amasengesho yacu. Mwijuru hari Imana yumva uko tuyihamagara nayo ikitaba. Ku bantu barima cyangwa ku bantu bigeze kurima, mbega iyo umurimyi arimye uno munsi aca arayimbuye? Oya, arabirindira imvura ikagwa akanabivomera kugira ashobore kwimbura. Iyo usavye Imana runo munsi, si ukuvuga yuko Imana icicisha ubunyene, ariko ucurorera wihanganye, ufise ukwizera, uyizigiye ati bitebe bitebuke, Imana izonyishura. Amen. Ucuyirindira ukavuga uti uyu munsi nahitanyishura, ejo izonyishura. Guco nkuko umwimbuzi cyangwa umurimyi avomera, akabagara, akakurikirana umurima wiwe kugeza yimbuye, niko nawe iyo uri kurasenga udasenga uno munsi nguce uvuga ngo ndahejeje. Oya, pfukama iborogere ku murango no mwijoro. Muri Luka igice ca 18 duherenga ku murongo wa mbere nyene turahabona iyindi nkuru itangaje. Yesu Kristo yaciye abigishwa biwe ni umugani w'umucamanza agabitanya. Turabona yuko uwo mucamanza yaragabitanye, ariko hakabaho n'uwundi mutamakazi cyangwa umupfakazi yagumaza kuri we kugira uwo mucamanza ashoboye kumucira urubanza rumukiza umwasi wiwe. Ku murongo wa 5 muri Luka 18 kumuva ku murongo wa 5 turahabona ano majambo: ariko kuko uwo mupfakazi angoye, ndamucira urubanza rumukiza ngo ntiyame aza iminsi yose akanzigiriza. Ku murongo wa 6 haracavuga ati, kandi umwami Yesu aravuga ati, nimwumve iby'uwo mucamanza agabitanya yavuze. None mbega Imana nizocira abo yatoranije urubanza rubakiza, bayiborogera ku murango no mwijoro naho ibatevya? Hari igihe Imana idutevya, hari igihe dusenga mugihe ibyo dusenze ntiduce tubironka ubwo nyene. Biradusaba kurindira kugeza Imana ishikije isezerano. None rero mwene data, reka kwiheba. Dusomye hariya mu gitabo c'umusiguzi igice ca 3 tuce tuhabona ayandi majambo umusiguzi yavuze. Nga ku murongo wa 3 turahabona ano majambo atubwira yuko Imana yashingiye ikintu cyose igihe cyacu. Hari igihe umuntu ashobora kwiyumvira ati nzokwama mpiriwe, aho ibambewe siko bimeze. Menya yuko Imana yabivuze kera, ibihe ntivyama bimeze kwa kundi. Duherenga ku murongo wa 2 haravuga hati, hari igihe cyo kuvuka n'igihe cyo gupfa. Ndiko ndasoma mu gitabo c'umusiguzi igice ca 3. Hari igihe cyo gutera n'igihe cyo kurandura ibyatewe. Hari igihe cyo kwica n'igihe cyo gukiza. Hari igihe cyo gusambura n'igihe cyo kubaka. Hari igihe cyo kurira n'igihe cyo gutwenga. Igihe cyo kuboroga n'igihe cyo kuvyina. Rero bene data,
icyo nakubwira, ugumane ukwizera. Namba warasenze Imana, wizere yuko namba Imana itishyuye umutwaro wawe uno munsi, ejo ishobora kuwishyura. Ntuti ivyizigiro, ntuhemuke. Abarundi barayamaze bati burya uheza guhemuka ibigori bikera. Guma ku kwizera. Ego tiko turi gukuntu umukristo yo kwitwara, ukuntu yoshobora kwizera Imana mu bihe bigoye. Mu bihe bigoye biradusaba kwizera Imana. Amen. None rero twizera Imana mu bihe byose twocamwo, haba mu ntambara, haba mu bibazo, twizera Imana. Imana ntizodutetereza. Amen. Reka duce turangiriza ngaha muri Matayo igice c'indwi kuva ku murongo w'indwi. Havuga hati, musabe muzohabwa, murondere muzoronka, muramutse muzokugururirwa. Imana ntitubwiye iti ntidusabe, oya, ariko tubwira ngo dusabe tuzohabwa. Kandi tubwira ati nitwarondera tuzoronka, nitwaramutsa tuzokugururirwa. None rero gira ivyizigiro, dusavye tutezwa guhabwa. Amen. Kandi turondeye, Imana iraturonsa ibyo tuba twarondeye. None rero nkagira ndabasezere ndababwira nti, iyo uhuye n'ibibazo, iyo uri mu bigeragezo, umuti si ukudasenga, ariko umuti ni ugusenga. Biradusaba gusenga Imana, biradusaba gusenga tukanizera ko ibyo dusavye Imana izobiturosa. None rero uku niko umukristo yo kwitwara mu bihe bigoye, nuko yosenga Imana kandi akanizera. Reka turangize na rino sengesho. Mwami wacu Yesu Kristo, turagushimiye kubw'ubuntu bwawe n'imbabazi zawe. Turagushimiye ko ari wewe uduha ukwizera mu gihe ukwacu kwazamye. Turagushimiye ko ari wewe utubonera ibihe. Ni wewe utubonera ibihe twobamwo tunezerewe, kandi na wewe uzi n'ibihe dushobora kubamwo tutari mu munezero. None ibyo vyose byaremewe umwana w'umuntu. Cudufasha rero, uduhe ubwenge, tumenye uko twokwitwara mu bihe ibyo ari byo byose twonyuramo. Ndasengeye umuntu wese yumvise kino kiganiro kugira ngo umugirire neza, umuhe kwizera, umuhe kwihangana mu bihe bigoye, umwumvishe yuko ibyo ari karacamwo atari herezo ry'ubugingo bwiwe, ariko umwumvise ko ibyo ari karacamwo hari igihe bizorangira. Uzobukoze Mana. Urakoze rero, uhezagira umuntu wese yumvise kino kiganiro n'abazocumviriza bose. Urakoze, ni mu izina ryawe ryera Yesu Kristo. Amen. Amen. Reka ice ndabasezera ndababwira yuko mwoshishaka kudukurikirana kuri runo rubuga rwacu cyangwa ino televiziyo yacu dukwiza inkuru nziza ya Yesu. Ego tuzokwama tubashikiriza ibiganiro bijanye n'ijambo ry'Imana. Namba utariyandikisha cyangwa utariyabonesha kuri runo rubuga rwacu, nusizera ndakubwira nti laba ukande kwa kamenyetso sabone, mbere unapartage n'ubu butumwa, unabusangiza abandi inshuti zawe nimba bugushimishije vy'ukuri, kugira nabo babandanye bakurikira ego runo rubuga rwacu, babandanye bakomera mu kwizera. Murakoze, Imana ibahezagire.